Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na David Claude Mbananayo. Imuriko murumviriza ni Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 10/0 umwaka wa 2026. Kaze muri ano makuru mu Kirundi twabateguriye, ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hagiye gutanguzwa isekeza kuva kwa 13 gushika kwa 17/0 uyu mwaka yo gusuzuma abarimyi bose bafise ubutike bariye ku ifumbire ariko batigeze bayironswa. Ivyo bikaba biri mu itangazo ryaraye rishizwe habona n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi, ubw'ikigega ca leta hamwe n'ubw'intwaro yo hagati mu gihugu. Abanyagihugu muri quartier ya Kajiji iri muri zone Kanyosha commune Mugere barahagaritswe umutima n'amafaranga bariko basabwa n'abajejwe intwaro bari kumwe n'imbonerakure. Amafaranga bavuga ko arayo kwigina intsinzi umugambwe uri ku butegetsi uvuga ko waronse mu matora aherutse. Leta y'u Burundi yarayishikirije ko agiye gushigwaho sentare nkuru na za parke zikukira amakomine hamwe na sentare y'intango mu mazone yose agize igihugu. Abanyagihugu baganiriye na Radio RPA bakavuga nyabuna ko icihutirwa ari uko igihugu coronka ubutungane bwigenga. Nariko nca ku masonga mu kanya nido y'ano makuru. Ndasure kwaramutsa ano makuru tuyahere mu gisata c'umutekano. Hari umunyagihugu muri quartier Jabe muri commune Mukaza intara ya Bujumbura yakubiswe arashaya kuri uyu wa gatatu n'akagwi k'imisore kagisibije mu guhohotera abanyagihugu muri iyo quartier. Ikibabaje nuko abagirizwa guhohotera uwo munyagihugu bacidegemvya. Bartazar Miburo aratubwira ingene vyagenze. Nuko amazina Gaston aba muri quartier Jabe ibarabara rya Imprimerie muri zone ya Bwiza niwe yakubiswe yongera arakomerezwa n'akagwi k'imisore irongowe n'uwitwa Bobo kagisibije mu iyo quartier. Bamwe mu banyagihugu bo mu iyo quartier ya Jabe baganiriye na RPA bavuga ko hari kuri uyu wa gatatu ku mugoroba atashe niho Bobo ari kumwe na Kebe basimbira kuri nuko amazina Gaston baramuniga barakubita gutinda naho ameneka ijisho. Uyu munyagihugu avuga ko uwo yahohoteye uwo munyagihugu yabikoze yabiteguye ngo kuko basanzwe banabana. Turababaye kubona umuntu atagora abandi atawagirira nabi bamutega atashe kuko uwamubwiriye nabi kamutura hasi akanerwa bityo ubona ko n'ijisho ryahatwe kumeneka. Yitwa Bobe umuhungu wa Birori ariko kandi ntibabana kure ni nk'umubanyi ni ukuvuga araza haca araza hataha. Ikibabaje cyane nuko urongoye quartier Jabe Bizimana Jean Claude ariko aragerageza gutera ubwoba inyemiramabi ifise urwo rubanza kugira uwo Bobo nako kagwi kiwe ntibashigwe imbere y'ubutungane, mu gihe abanyagihugu bobo bari bazi ko urwo rubanza ruzoca rucibwa ikibiriraho. Ikindi kibabaje nuko biboneka ko umengo chef de quartier wa Jabe atakingira ikibaba uwo Bobe nyene ku buryo ubona ko umenga agomba kumukingira ikibaba ntashikanwe mu bihano kuko bari kuba urubanza rw'ikibiriraho. Ariko n'ubu ubonye bavuga ngo muri polisi yo mu Bwiza kwa OPG biravugwa ko n'uwo mu OPG afite urwo rubanza ikatega ubwoba kugira ngo uwo Bobe ntashike mu mpimba. Sabo bariko barategwa ubwoba gusa kuko n'ababanyi babonye ingene nuko amazina akubitwa bariko bategwa ubwoba kugira ntibazoje kuvuga ivyo babonye. Abanyagihugu basaba ko uwo arongoye quartier Jabe Bizimana Jean Claude abagozwa mu mabanga ngo kuko ari washigikiye ako kagwi k'abasuma n'abicanyi barongowe n'uwazwi kw'izina rya Bob.
arakoze mugenzi wacu Baltazar Miburo. Mu gisata c'indero naho kuronka amafaranga yo kugurira abana ibirato vyugaye nkuko biriko bisabwa n'abajejwe intwaro ntibizorohera abavyeyi na cane cane abirimizi basanzwe bugarijwe n'ubukene butagira izina. Iyo ngingo ikabishobora gutuma abana b'abakene baheba burundu amashure. Mugenzi wacu Josiane Muzaneza yaraganiriye n'umuvyeyi w'umwirimizi aramuyagira amaganya barimwo muri kino gihe babateye abana kandi bari bikokoye mu kubasomesha. Abarundi barenga 85% batunzwe n'isuka, ariko kubera amatongo yaze isi nayo ikaba itakemera cyane nkuko vyahora, bigasongerwa isibe n'imyavu y'ikizungu yabaye umuzi wibuye. Abanyagihugu batari bake bagerageza kwiyungunganya kugira ngo baronke uko babeshaho imiryango yabo. Akarorero nakuyo tuza kwita Baltazaro kumvo z'umutekano wiwe, nkuko yabitwiganiye yiyungunganya mu guca ingero kubifise, ariko naho nyene bikaba bigoye kugira ico afungurira umuryango n'ico asagura ko ngo arabe ko yoshobora kugura ibirato yasabwe n'abarongo yishura abana biwe bigako. Tugiye kurimira umuntu turimira 5,000 kandi ikintu cyambere kizimbutse kiri ku bihumbi 200. Acaraba bashiye kufite abana bari cyangwa 5 igana amashuri acagwiza n'ibihumbi 200 ku kirate kibayabaye cyamba yuko n'amezi 3 yohera abo bana turashobora kubagwiriza uyu muvyeyi avuga ko ababazwa no kubona abana bagiye guhiba amashure kubera ingingo gihutihuti zigenda zirafatwa n'abajejwe intwaro birengagije ubukene bwabo barongoye, ibishobora gusubiza inyuma cane umugambi w'igihugu wo kwigisha abana bose. Umwana wanje baramwirukanye wicaye muhira kandi igice ca mbere yari yakimaze ndetse no kumenya yari yanamenye ko nazo note yari afise asinatameze ariko bane ubunyene kugira injana ntibasha kw'ishuri tuza kubaramfasha kurima ko nta kundi biri bugende. Hanyuma ivyo yari yize bimfaguza mugabo gusa vyo bavuga yuko ari education politique bashobora bavyihoze kubera barabona yuko nabone bariko kwiga menshi abana n'abavyeyi. Ubu indwi irarumanye abana bicaye muhira. Baltazaro akaba afise amakenga ko bishobora gutuma baja mu ngeso z'ubuhumbu, ari naco gituma atakambira leta ngo ibangire kuri iyo ngingo canke ironse ivyo birata abana ba Nyarucari bazoheze bavyishure umwaka w'ishuri uza utanguye, kuko ataho uyo muvyeyi abona yokura muri kino gihe amafaranga 80,000 vyo kugurira ivyo birata abana biwe bane biga mu mashure yisumbuye. Josiane Muzaneza tugushimire. Nari babwiye mu ntango zano makuru bamwe mu banyagihugu muri quartier ya Kajiji zone Kanyosha baridogera intererano bariko barasabwa kuva kuri wa gatanu gutanga n'abajejwe intwaro bari kumwe n'imbonerakure. Abo banyagihugu batomora ko ayo mahera babwirwa ko arayo guhimbaza intsinzi baronse mu matora aherutse hamwe no kwifurizanya umwaka mushasha. Eloge Divan Remesha. Kuva kuri no gatanu abanyagihugu muri quartier ya Kajiji bariko barabona abajeje intwaro bari kumwe n'imbonerakure baza kubasaba intererano babwirwa ko ari umunsi mukuru utegekanijwe kuzoba kwigenekerezo rya 17 uno mwaka. Izo ntererano zikaba zakishwa ugutandukanye hafatiwe ku bikorwa umunyagihugu akora. Uyu munyagihugu mu Kajiji arabisigura. Cyakunze kundira cyako batuza amafaranga mu ngabo cy'icyo bitatu abana bari baje kunyina by'ikiriko n'igihumbi hari utamira ibihumbi 10 bavuga ngo umuntu kwide n'ukwiye guhara ngo arishije n'abamusa rero ko bari kumwe rero dofaki banyakurege muri hagiye cyakati bari kumwe n'abanyamaguru. Abavuganye na RPA mu banyagihugu mu Kajiji bamenyesha kandi ko utayatanze agabishwa akabwirwa ko yanse gushigikira ico gikorwa nawe bishobora kuzomugira ko ingaruka. Abo banyagihugu bakaba rero basaba ko vyohagarara. Uruganda rwa RPA rwahamagaye kuri telefone Nkurunziza Thierry arongoye quartier ya Kajiji kugira twumve ico ashikiriza ku myidogo yabo arongoye ariko ntiyatwitavye. Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe. Umwaka wa 2026 ugira wa 11 Uburundi buri mu ngorane zatanguye ari za politike, ingaruka zazo zitera zikwira mu bisata byose by'igihugu.
uyu mwaka mushasha abarundi bo witega mwiki ingingo zifatwa ibikorwa by'abategetsi hari icizere bitanga ko uyu mwaka abarundi bazoharonkera agahengwe canke hari ibimenyetso vyerekana ko ingorane zishobora gutera zigwira abatumiye ikiganiro ijambo ni rwawe cyo kuri w'Imana igenekezo rya 11/0 ni Leonidas Hatungimana ni umwe mu banyepolitike bari mu buhungiro akaba arongoye umugambwe PTT gira ijambo. Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe PASEM. Ikiganiro ijambo ni rwawe muzogikurikirana ikibiriraho ku mihoro itandukanye ya Radio RPA kuva igihe cy'isaha 12 z'umugoroba mu masaha y'Ibujumbura. Ano makuru tuyabandanize mu gisata c'uburimyi. Ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bwifadikanije n'ubw'ikigega ca leta n'iterambere rya none hamwe n'ubw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere bwaraye bumenyesheje ko bugiye gutanguza amatohoza ko abarimyi bose bafise ubutike baguriye ko ifumbire ariko ntibayironswe. Ubwo bushikiranganji uko ari butatu bubicishije mu itangazo bwaraye bushize habona buranavuga ibigiye gukorwa kugira irima ry'impeshi ry'umwaka wa 2026 rize rigende neza mu bice bitandukanye by'igihugu. Biri muri iryo tangazo tubibaze mugenzi wacu Walter Kwizera. Muri iryo tangazo y'ubwo bushikiranganji uko ari butatu bumenyesha ko intumbero nyamukuru yabwo ari ugutunganiriza abarimyi barenganijwe mu kudahabwa ifumbire bari bararihiye amafaranga ya nyuma bita solode hama ntibayironswe kuva mu mwaka wa 2022 gushika mu mwaka wa 2026 ariko kandi bwongere butegure neza irima ry'impeshi y'uyu mwaka wa 2026. Kugira ivyo byose rero bikunde ubwo bushikiranganji bumenyesha ko bugiye gutanguza amatohoza mu gihugu cyose kuva kwa 13 gushika kwa 17/0 kugira bushobore kumenya abarimyi bose bafise ubutike baguze ifumbire y'agatasi kuva muri 2022 gushika umwaka wa 2026. Ivyo bikazokorwa kugira hamenyekane ubwoko bw'ifumbire abo barimyi bari bakeneye igihe bari bayikenereye ndetse n'igitigiri cy'ifumbire bari bakeneye. Iruhande y'ivyo kandi nkuko biri mu itangazo y'ubwo bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bufadikanije n'ubw'ikigega ca leta hamwe n'ubw'intwari ibereye umurimyi wese azotegerezwa kwerekana uburinganire bw'umurima wiwe hifashishijwe abajejwe intwaro gutyo hamenyekane ifumbire yarakeneye ataronkejwe niyakeneye muri kino gihe. Vyongeye abashinzwe amatohoza bazoshobora kwegeranya ubutike bwose buzoba bwasubijwe n'abarimyi hama vyorohe kumenya igitigira umwe wese azoba akeneye. Ariko naho biruko muri iryo tangazo ubwo bushikiranganji uko ari butatu uyu mwaka wa 2026 buhamagarira abarimyi bose kurihira hamwe amahera ya avance n'aya solode kwifumbire n'ishwagara bakeneye mu ntumbero yo kwitegurira neza irima ry'impeshi rya 2026. Ubwo bushikiranganji bukamenyesha ko ico gikorwa kizotangura kuva kwa 15 gushika kwa 2025/0 uyu mwaka wa 2026. Ubwo bushikiranganji bukarangiza kandi bumenyesha ibiciro ntarengwa ku bwoko butandukanye bw'amafumbire. Aha bukamenyesha ko ifumbire bita imbura umufuko utarenza 31,000 iyitwa ire umufuko ari 33,000 iyo bita bagara umufuko ni 28,000 mu gihe yitwa doromi umufuko utarenza amafaranga 5,000 vy'amarundi. Arakoze Walter Kwizera. Mu gisata c'ubutungane naho hagiye gushirwaho sentare nkuru na za parke zikukira amakomine hamwe na sentare z'intango mu mazone yose agize igihugu. Byapfundikiwe mu nama shikiranganji yabaye kwigenekerezo ry'indwi muri kuno kwezi umwaka wa 2026. Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi asigura ko ivyo bizokorwa mu ntumbero yo kwegereza ubutungane abanyagihugu hisunzwe indinganizo nshasha y'igihugu. Intego y'iteko rishinga amazina ivyicaro n'ububasha by'amasentare n'amapariki mu Burundi yarashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane agateka ka muntu n'iterambere ridakumira. Mu mwaka wa 2023 aha mu Burundi harashizweho ibwirizwa rishinga imbibe nshasha z'intara z'amakomine amazone imitumba canke amakartier. Ishirwa mu ngiro ry'iryo bwirizwa bisaba ubushikiranganji bwose kwitunganya ufatiye kuri iryo bwirizwa. Mu gisata cy'ubucamanza ishirwa mu ngiro y'iryo bwirizwa
byatumye haba impinduka nyinshi ku bijyanye n'amazina y'amasentare amwamwe ibyicaro byayo n'ububasha bwayo mbere biba ngombwa ko hashingwa n'ayandi masentare mu ntumbero yo kwegereza ubutungane abakeneye kubwitura. Iyo nteguro rero ije gushira mu ngiro icifuzo ca leta c'uko komine yose yogira sentare nkuru na parke yayo, zone yose nayo ikagira sentare y'intango. N'amashiranganje yeje kwihweza iyo nteguro yarayemeje. Mu vyasabwe akaba harimwo kuvyerekeye inyubakwa zoba zikenewe, izoba zihari zishaje zosanurwa, hakubakwa mbere n'izindi n'ingoga aho vyoba ari ngombwa. Umugambi rero wo gushira sentare nkuru na za parke zikukira amakomine hamwe na sentare z'intango mu mazone yose agize igihugu ntubonwa kumwe n'abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye. Bamwe mu baganiye na FPA bamenyesha ko icari gihambaye ari ubutungane bwigenga, naho biruko hari n'ababona ko iyo ngingo ishobora kubazanira akarusho. Kurikira bamwe muri abanyagihugu baganiriye na FPA. Mubisanzwe ikintu kijanye n'ibi bavuga ngo z'amasenare kuja mu mazone, jewe mbona yuko ntaco bimaze, kuko Uburundi ikibazo bufise suko tukugwiza amasenare canke kuyegereza abanyagihugu, nuko n'izihari zotegereje gukora, abacamanza bagakora bakurikije akarangamutima k'umwuga, kuko n'ahandi ho bagikora ugasanga bagengwa na ba musitanteri na ba shefu de zone na ba buramatari canke abahanuzi babo, ntakarashoboka. Bagikora bagahanda amategeko n'abakuru b'umugambi ntaho bazoshika. Twarumvise yuko leta igira ishire amasentare mu mazone, ivyo twaravyumvise, mugabo nta cizere dufise ko ubutungane ariho buzoca bukora gusumba, kubera mu bisanzwe siho hari ikibazo yuko abanyagihugu bareka gutunganizwa nuko ngo sentare ziri kure, aho hari ikibazo kiri hehe? Kiri uko ubutungane bwamunzwe n'ibiturire, ubutungane bwamunzwe n'ukurya imanza. Urumva rero kuzana amantuze y'amasentare mu mazone ntaco biza bihindura, kuko ingorane ntikwara uko sentare ziri kure. Yego, mu gihe leta yoshiraho amasentare y'intango mu mazone hamwe n'amasentare makuru mu makomine, hoba akarusho ku benegihugu, kuko boba bapfunyirije ingendo, ko bahora bagenda urugendo rurerure cane. Ikindi naco boba bafashije abanyagihugu kugira batunganirizwe, bakagabanya n'imirongo miremire twahora dusanga mu masentare nkuru akiri mu ntara. Nta karusho bizoza. Ega ikintu kinini ngo bivuze ko bubakira ko bakizi, ngabo nabo bakizi hakunda sakubika ukenyenoko. Ishobora kuba cose ngo kwegereza abanyagihugu, ahubwo no kuregera ngo bakandamiza, ko baregera rwose niko kuzituze kwirugera, uko ingorane kabisa, uko baha ijambo niko bakomeza gukandamiza by'ibituriseye, n'uburyo nta kizoba gihindutsemwo, kubera akarangamutima ni kakandi. Ano makuru tuyarangirize mu gisata c'imibano. Amazu 10 mu kiringo c'imyaka 2 aramaze gusamburwa n'ibinogo vyimbaguwe n'amazi y'imvura muri zone Musave y'igisagara ca Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Abanyagihugu muri iyo zone basaba abajejwe intwaro ko botunganya neza aho amazi avuye mu mazu yoca, kuko ariyo yonona imirima n'ibindi bikoresho vyankenegwa. Idonido na Innocent Valentin Singirankabo. Ivyo binogo vyimbaguwe n'amazi y'imvura bigwiriye cane ahitwa mu Ibereshi, aho usanga ibinogo birebire bipima uburebure bw'imetero 12 uja mu kuzimu. Amazu 6 aramaze gusamburwa n'ivyo binogo, eka mbere beneyo bakaba barahimutse kuko ubuzima bwari bugeramiwe. Ivyo binogo bikaba bivugwa kandi ku nkengera z'ibarabara ry'igihugu RNR, kuko kuva mu gisagara ca Kayanza umanuka i Bujumbura hari ibinogo canke ibihomoka vy'ibarabara birenga 6, hamwe bigafunga igice gitari gitoya
mu bice bitandukanye vy'ibarabara. Imyidogo y'abanyagihugu ikaba ifatiye ku gukwega ibirenge mu gufurira canke kubaka ivyo binogo, kandi abanyagihugu babandanya guhomba canke bakimuka batagira iyo baja. Abo banyagihugu basaba ko abajeje intwaro botunganya neza aho amazi avuye ku mazu yoca, kuko ariyo yonona imirima n'ibindi bikoresho vya nkenerwa. Godefroid Niyonizigiye, musitanteri wa komine Kayanza, we avuga ko ibinogo bimwe bimwe nko ku bice 60% vyafuriwe, ariko kubera uburyo bukeya ibikorwa vyarahagaze mu kurindira ko ubundi buryo buboneka. Arakoze mugenzi wacu Innocent Valentin Singirankabo. Ni hano duciye dusozera amakuru y'ukuruno wa 10/0 umwaka wa 2026. Gire ko nshimira mwe mwese mwari muduteze yompi, bagenzanje bayatorokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma bakoze uko bashoboye kugira no majwi abashikira tankomanzi. David Claude Mbana nayo nari kuri micro, nkaba ndabike bantu ndabifuriza kuroranirwa mu banyi no mu vyanyu naho butaha.